Ikaze nkuko benshi bagiye bidusaba uyu munsi twongeye kugaruka ku mazina atatu ajanye y'abana b'abahungu, amazina meza, amazina agezweho ariko atanguzwa n'urudome P. Benshi bagiye batwandikira ngo tuzobarondera aya mazina, uyu munsi rero tugarutse kuri uru rutonde. Amazina 9 agezweho, turahera ku izina ry'icenda mpaka ku izina rya mbere. N'amazina atatu ajanye y'abana b'abahungu atanguzwa n'urudome P. Bana natwe mu kiganiro usabwa ni giki? Imburi mushasha raba kwa subscribe, hanyuma urufyonde like ku kiganiro, imbari zino ukunze utwandikira muri commentaire uzobugize neza. Reka dutangure. Izina ry'icenda dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Irakora Pax Pavel. Irakora Pax Pavel. Irakora ni izina ry'ikirundi. Pax ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo amahoro. Naho Pavel, Pavel ni izina ry'abana b'abahungu, naryo nyene rikomoka mu baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwuciye bugufi. Ku mwanya w'umunani turasanga izina bita Mizero Prakash Patton. Mizero Prakash Patton. Mizero ni izina ry'ikirundi. Prakash ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Buhindi. Iri zina rikaba risobanuye ngo gusayangana. Canke iri zina shobora no gusobanura ngo umuco mwinshi. Nayo Patton, Patton ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rishobora gukomoka muri Irlande. Iri zina rishobora gukomoka kandi mu Baratini no mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo umugabo w'umunyacubahiro. Mizero Prakash Patton. Ku mwanya w'indwi turasanga izina bita Cubahiro Pista Playan. Cubahiro Pista Playan. Cubahiro ni izina ry'ikirundi. Pista ni izina ry'abana b'abahungu ushobora guha n'umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanuye ngo igitsibo c'intsinzi. Nayo Playan, Playan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Buhindi. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubwenge buhebuje. Cubahiro Pista Playan. Ku mwanya wa gatandatu turasanga izina bita Gakiza Pari Prem. Gakiza Pari Prem. Gakiza ni izina ry'ikirundi. Pari ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuhungu w'umukuru w'urugo. Nayo Prem, Prem ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Thailand. Iri zina rikaba risobanuye ngo urukundo. Gakiza Pari Prem. Ku mwanya wa gatanu turasanga izina bita Ganza Pedro Padi. Ganza Pedro Padi. Ganza ni izina ry'ikirundi. Pedro ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Espagne. Iri zina rikaba risobanuye ngo ibuye. Iri zina rishobora gusobanura ngo urutare. Nayo Padi, Padi ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Irlande. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyacubahiro. Ganza Pedro Padi. Ku mwanya wa kane kuri uru rutonde rw'amazina y'abana b'abahungu batatu ajanye ariko atanguzwa n'urudome P, turasanga izina bita Igabe Pax Paisley. Igabe Pax Paisley. Igabe ni izina ry'ikirundi. Pax ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo amahoro. Nayo Paisley, Paisley ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Scotland. Iri zina rikaba risobanuye ngo aho guhimbariza. Izina ushobora no gusobanura ngo ahakorerwa igikorwa cyo guhimbaza. Igabe Pax Paisley. Ku mwanya wa gatatu turasanga izina bita Shima Piyalas Pratap. Shima Piyalas Pratap. Shima ni izina ry'ikirundi. Piyalas ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Irlande. Iri zina rikaba risobanuye ngo ibuye. Iri zina rishobora no gusobanura ngo urutare. Nayo Pratap, Pratap ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Buhindi. Iri zina rikaba risobanuye ngo icubahiro.
Reka ndagushimire wewe ubana natwe uko bukeye uko bwije, nshimira n'abantu badukoreye subscribe, nshimira n'abantu badufyondera like ku biganiro vyacu, nshimira n'abantu batiyumanganye iyo babonye izina ari ryiza canke iganiro ciza bakatwandikira muri commentaire bakavuga ngo turabikunze canke aya mazina ni meza. Muri abantu b'agaciro cane kuri twebwe, n'abaduterera ivyiyumviro batwandikira batubwira bati dukorera amazina ku bijanye n'ibi, muri abantu b'agaciro. So reka tubandanye turangize urutonde. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga izina bita Mpano Fonz Paco. Mpano Fonz Paco canke Paco bivana n'ururimi bivuzemwo. Mpano ni izina ry'ikirundi, Fonz ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyacubahiro canke uw'umutima ukomeye. Nayo Paco canke Paco ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba rishobora no gukomoka mu Baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo umugabo ubohotse. Mpano Fonz Paco. Ku mwanya wa mbere tuja kurangiza urutonde turasanga izina bita Ashimwe Portos Pathi. Ashimwe Portos Pathi. Ashimwe ni izina ry'ikirundi, Portos ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo ijuru. Nayo Pathi ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Buhindi. Iri zina rikaba risobanuye ngo umurashi canke iri zina ushobora no gusobanura ngo wa muntu agera ku co yipfuza, wa muntu agera ku ntego ziwe z'ubuzima. Ashimwe Portos Pathi. Mwakoze cane, duhure mu video akurikira. Imana ibahezagire.